kaze muri uku kwezi kwa gatanu, ukwezi kw'ukugira urugendo rwiza mu vyawe no mu bawe. Ndavuze ngo uhoraho ahe amahirwe urugendo rwawe. Ico wazindutse ukora kigira umugisha, ico witeguye gukora muri indwi kigira umugisha, ico witeguye gukora muri uku kwezi kigira umugisha, muri uyu mwaka kigira umugisha. Ugira urugendo rwiza amajana amazi, na cane cane ubitewe n'ikiganza ciza c'uhoraho. Bakunzi b'ikiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga riri mu gitabo ca Ezira igice c'indwi umurongo w'indwi gushika ku murongo wa 10. Ezira igice c'indwi umurongo w'indwi gushika ku murongo wa 10 handitse ngo nuko bamwe mu Bisirayeli badugana n'abaherezi, bamwe n'abarewi n'abaririmbyi b'abashibamyi n'abahawe ibango ry'ibikorwa vy'urusengero. Abo baje i Yerusalemu mu mwaka ugira indwi, Aritezeruzi ari ku ngoma. Nuko Ezira ashika i Yerusalemu mu kwezi kwa gatanu ko mu mwaka ugira indwi nyene uwo mwami ari ku ngoma. Yari yahagurutse ava i Babuloni ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere, maze ashika i Yerusalemu ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa gatanu, abihawe n'ikiganza ciza c'Imana cari kuri we. Umurongo wa 10. Kuko Ezira yari yarinamuye mu mutima kwitwararika ivyagezwe vy'uhoraho ngo abishitse, kandi ngo yigishe mu Bisirayeli amabwirizwa n'amateka. Imana ishimwe cane. Mukundi uriko uradukurikira canke adukurikira muri benshi, nkundi ndakubwira nti kaze muri uku kwezi kwa gatanu, ukwezi kw'ukugira urugendo rwiza mu vyawe no mu bawe. Urugendo rwiza rugushikana ku ntumbero yawe, urugendo rwiza muri vyose. Imana ishimwe cane. Ubuzima n'urugendo, proje n'urugendo, amashure n'urugendo, programme gahunda ufata ku munsi n'urugendo. Imana ishimwe cane. Ndakwifurije rero kugira urugendo rwiza cane muri vyose, na cane cane ubitewe n'ikiganza ciza c'uhoraho. Mu gitabo c'Itanguriro igice ca 24 aravugaho Aburahamu yarungitse umuntu wiwe gusabira umuhungu we Isaka. Arasenga ati uhoraho uhe umugisha urugendo rwanje. Ashitse abarira abantu ati nimuntevye, kuko uhoraho yahaye umugisha urugendo rwanje. Yaragiye gusabira umugeni Isaka. Ndavuze ngo uhoraho ahe amahirwe urugendo rwawe. Ico wazindutse ukora kigira umugisha, ico witeguye gukora muri indwi kigira umugisha, ico witeguye gukora muri uku kwezi kigira umugisha, muri uyu mwaka kigira umugisha. Ugira urugendo rwiza amajana amazi. Imana iguhezage. Uyu ngo yahagurutse mu kwezi kwa mbere, ku munsi wako wa mbere, ashika mu kwezi kwa gatanu ku munsi wako wa mbere. Rwa rugendo rutari rugufi, rwa rugendo rurerure, urugendo rw'amezi 4, ariko yarashitse. Imana ishimwe cyane. Yashitse kubera iki? Ko yabihawe n'ikiganza ciza c'uhoraho. Ndakwifurije kugira faveur, ugira amahirwe, utoneshwe, ugira ikiganza ciza, ugira umugisha aho uja hose, ugira igikundiro, ugende ushike, proje yawe ushike, umugambi wawe ushitswe. Kandi ngo ikindi nuko yari inamuye umutima, yari yaragize imigabo mu mutima. Imana ihabwa ico kwitwararika ivyagezwe vy'uhoraho ngo abishitse. Mukundwa, ndakwifurije kugendera mu vyagezwe vy'uhoraho, ugendere mu kubaha uhoraho, mu nzira zo kugororoka, kandi ubera akarorero abandi. Nguyu yari yemeje kugendera mu vyagezwe vy'uhoraho no kuvyigisha Abisirayeli. Ubere akarorero abandi, ubere umuco abandi, ubere umugisha abandi mu nzira z'uhoraho, ubigishe kwihana, kandi nawe wirinde ikintu cyose cyo kwanduza, cyo tukisha izina ry'Imana yawe. Imana iguhezagire. Ndakwifurije ukwezi kwiza, ukwezi kwa gatanu ukubera ukwezi kwiza cyane mu vyawe no mu bawe, aho uri hose uragahezagire.